Imana ishimwe cyane. Abantu b'Imana murakwiye gusobanukirwa yuko kuba mu mugisha ni byiza, guhezagirwa n'Imana ni byiza, kuba mu gihe kanaka kumva umerewe neza ni byiza, kuba ahantu heza wumva umutima wawe wagukiwe bikagutera gushima Imana ni byiza. Mugabo no kumenya ingene haba ikindi, iyo ni ya point ya gatatu kubana. Kumenya ingene ubuhaba ni ikindi, kumenya uburyo ubibamo ni ikindi kintu, kumenya ingene ubigenderamo ni ikindi kintu, kumenya ingene uvuga ubivugiramo ni ikindi kintu. Aho rero abantu bikunze kuba, aho niho ishengero riko riragwa, aho niho abakozi b'Imana bariko baragwa, aho niho abana b'Imana bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza bariko baragwa. Imigisha barafise, bamwe bakuwe muri Afrika bajanwa i Buraya, abandi bakuwe i Buraya bajanwa muri Amerika. Isi yabaye yabo kandi n'uburenganzira bwayo gutembera ukagenda ukumva ko ubaye ahantu uguwe neza, ukaba muri droit zawe nk'umwana w'Imana ni vyiza. Mugabo ubayeho gute? Uwo mugisha Imana yaguhaye ubayeho gute? Ndi sure yuko Yosuwa nubwo bwa Isiraheli iyo baza kwitwara nayo muri kiriya gihugu bakavuga ati twashite, reka tugarame dutereke akaguku kandi ivy'Imana tubifate minenegwe, ndakubwije ukuri iyo biza kugenda gutyo hari kuba uyu munsi dufise ikibazo inshuti z'Imana gikomeye cyane. Imana yafata jewe Jiberi mu buntu uko ikankura mu buzima bugoye, ikankura mu bibazo bigoye, ikanyimurira ahantu, ikanjana mu buzima bwiza, ikanjana mu mugisha, nkabaho neza. Narangiza baziki nkora aca nkagwa n'ibibizo nkora, gakangwa n'ibimuri nyuma yacu bibikuje, ugakangwa n'akantu gatoya bakubwira Imana ukamenga ntiwigeze uyimenya, ugatangura gucokora, ugatangura kuvuma Imana mu bavuma Imana nawe ukabwira, batiyumvira Imana nawe ukabwira, mubahagarika imitima iyo Satani yateye ariko aratera ibibazo nawe ukabwira, mubavuga amajambo atari mu kwizera kubera ko ngo habaye ibi canke habaye ibi nawe ukabwira. Ni gute wifata Imana yawe? Ushobora kuri kumviriza uri Buraya, ushobora kuri kumviriza uri muri Amerika, ushobora kuri kumviriza uri muri Afrika, uri mu mugisha kanaka. Ni gute ubyifashemo? Mbega umugisha niwo waraguhumye amaso? Mbega ubwo buzima bwiza bwa luxe ubayemo nibwo bwaraguhumye amaso? Nibwo bwaragucomoye mu bucuti n'Imana bukakwimurira ahantu ugenda kuvugaguza amajambo atari mu kwizera? Nibwo bwarakwibagije byashimwe washimye Imana uri wenyine ahantu ubabaye? Nibwo bwaragukuye ahantu uhinduka ukaba uwundi muntu, abantu bagasigara bakwibaza ko ibibazo mbega uriya ni wa muntu yarazi Imana? Ngicyo kibazo dufise uyu munsi, abakozi b'Imana, abana b'Imana, gushika ku wanyuma hasi wa wundi atanazo, turashika ahantu tugahinduka, Imana ikatujyana mu mugisha, imigisha ikatubera igitsitaza. Hari abantu benshi bavuye muri Afrika, Imana irabatwara nk'uko yakwiye kuva Isiraheli mu bibazo ikabujyana mu gihugu cy'isezerano, ikabatwara ikabashikana muri za Amerika, muri za Canada, za Europe, bagaca bahera Imana, bagaca bava ku mugambi w'Imana, amasezerano y'Imana bakayahera. Ndakugabishije inshuti y'Imana, garuka, cira birarura, vaho hantu si heza, garuka mu bucuti n'Imana, garuka mu ishimwe ry'Imana, ibuka ibyiza Imana yakugiriye, ibuka ahantu Imana yagukuye inshuti yanjye, ibuka muri bya bintu Imana yagukuyemo, menya ngo Imana yarabikujyanyemo ifise umugambi kugira ngo ndahaguhaye, ariko kandi ntiyakubere umuvumo, ntiyaguhumisha amaso, ntiyatume uva ku mugambi w'Imana. Jewe Jiberi ni umunyafurika, navukiye muri Afrika, nakuriye muri Afrika, ariko igihe kimwe Imana iranyimura ijana mu gihugu kiwe. Haleluya, ndabishimira Imana. Uyu munsi nta kibazo cy'inzara mfise, uyu munsi sinikanga ngo ejo ngo nzogira ibibazo. Oya mugabo,
ibyo byose ntibishobora gutuma mbwira Imana yanjye ngo Mana narashitse rero ubu ndabivuyemo. Oyaye, ahubwo ndahagarara nkabishyira munsi y'ibirenge byanjye, nkabihagarara ko nkavuga nti haleluya, Mana habwa icyubahiro, ibi byose bikorera wowe. Uko niko Imana ishaka ko tuba mu migisha. Uko niko Imana yari yapangiye Yosuwa n'ubwoko bwa Isirayeli ngo nibashika basubire bongere bashime, basubire bongere basubize amaso inyuma, bavuga ati Mana ibi byose ni wabikoze. Niyo yapumwana ababwiye ngo byose bituzanira gushima Imana, byose bituzanire guhimbaza Imana, byose bidutume twicara tugasubiza agatima mpembero tubwira Imana, Mana nimba ngeze ngeze, nimba ngeze kuri iyi level y'ubuzima ngeze, nimba ngeze muri iki gihugu, nimba ngeze muri iyi style de vie, nimba ngeze muri uyu musesekara w'umugisha, shima ni kubera wowe. Kangahe tubikora, kangahe ubikora nshuti yanjye, kangahe uza wumva usunikwa kwifatanya n'abandi ngo umushime Imana hamwe kubw'ibyiza Imana igendera abakorera. Tureke no kukwimurira ahandi, tureke no kuguha umugisha w'aho hantu ubushitse, no kuguha amahoro n'undi mugisha. Kuwuhemba mu gihe hariho abarangije gupfa. Ndakwereke uyu munota turiko turaganira hari abahije kurangiza ubuzima bwabo. Uyu munota turiko turaganira hari abatariko barumviriza amajambo. Ni kubera ko utabarimo. Icyo cyonyine cyakagombye kugutuma ushima Imana yawe. Iyi segonda ndiko ndavuga, iyi nyene hejeje gukubita, hari umuntu kwisi aje kurangiza ubuzima bwe. Ni kubera ko atari wewe, ni kubera ko atari jewe. Mbega ni kubera ko udashobora gufata icyo cyonyine ngo uvuge uti Mana ndagushima kuri segonda y'ubuzima nshitseko ko nkiri muzima kandi ngushima. Ni kubera ko udashobora kubigira. Ni kubera ko urindera ko kwa Mungu hashika kugira ngo ugende mu ishengero. Ni kubera ko urindira ko Imana ikora ikintu grandiose, ikintu spectaculaire ngo ushime Imana. Bibiliya yavuga ngo nimushime muri bikeya kugira ngo byinshi nibiza muzobandanye mushima. Mugabo kubera ko tutamenyereye gushima no muri dukeya, byinshi biraza bikadukura ku Mana. Cira biranwa nshuti yanjye, garuka ku Mana, garuka. Ndumva ndiko sunika kubwira ijambo ngo rekura, vangaho, sokoroka muri ibyo bintu, ingo mu mugisha wawe, subira mu mugisha wawe, subira mu isezerano ryawe, ureke Imana yawe igume mu mashimwe yawe. Nta kindi shaka, nta kindi gambiriye, ni ukukubona umeze neza hama bigusunikira kwishima. Nta kindi shaka jiwe, ni ukumbona uyu munsi merewe neza hama bikansunikira mu kwishima. Kavuga iti heraba watahuye ibanga. Nta kindi shaka we munyeshuri, nta kindi shaka we mukozi, nta kindi shaka wewe uguwe neza muri domene y'ubuzima bwose, agace kose ko muri isi wowe uherereyemo. Iragushaka ngo agatima kawe kame gasemerera kavuga ngo shima Mana, kavuga ngo shima Yesu, kavuga ngo shima Yesu. Nta yindi ntumbero. Nicyo gituma iyo Imana imaze kwinjira ibwinaho mu muntu ikamubonamo iyo nyifato, nkuko natanguye mbivuga, iraza ikaviola toutes les lois établies par l'homme, toutes les lois instaurées par le diable, toutes les lois établies mu buryo bwari bwose, iraza ikabukurako. Nicyo Imana yakoze, ifata amategeko yose yo muri iki gihugu irayatera akagere, irabwira abayiti ndahabahaye, aho muzokandagiza ikirenge hose ndahabahaye. Ndagufitiye inkuru ngo aho uye ugeze, domene y'ubuzima bwose ushitsemo, akarere k'ubuzima bwose umaze gukandagiramo, hagarara ni wawe, hagarara. Imana yarahaguhaye, shikama. Iramubwiye Yosuwa ngo shikama, ntuti nahawe, ntusubire kongera kubabara, ntusubire kongera gusiba.